nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Abigishwa bagasangwa bari bibagiye kuzana imikate, bari bafise umwe musa mu bwato. Yezu arabihanikiriza ati, muragabe mwirinde umwambiro wa Farizayo n'umwambiro wa Herodi. Nabo bavugana ukwabo ivy'imikate batagira. Yezu arabimenya ababwira ati, ni kuki muvuga ivy'imikate mutagira? Ntimurategera, ntimurazirikana, nta bwenge bubona mufise. Muri n'amaso ariko ntimubone, muri n'amatwi ariko ntimwumve. Ubwo ntimwibuka aho nagaburira imikate 5 abantu 5,000, ibikemanyi vyuzuye ibimanyu mwatwaye uko bingana? Bati 12. Ati aho nagaburira imikate 7 abantu 4,000, mwatwaye ibikemanyi bingahe vyuzuye ibimanyu? Bati 7. Arabarira ati, ntimurategera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi amajambo y'Imana asa yose n'ayaje ahuriza kuri iyi nyigisho ikomeye y'ukungene Imana yama itugwana ko mbere mu mageragezwa no mu nyoshambi, kugira ngo ntidutsindwe, twame twibuka yuko iri kumwe natwe, iheze ikatumenya muri vyose. Muri Radio Maria hariho ingabirano imwe ikomeye Radio Maria igenderako, yita ukwizigira indavyi. Ukwizigira indavyi, cyo twita la providence divine. Ko kwizigira indavyi kungene tubitahora muri Radio Maria ni mu ntumbero yuko kamene niko no mu Bukristo tubitahura. Murazi ko insamirizi yama ikenera ibintu vyinshi biyitunga, vyinshi cyane, ivy'uburyo, ivy'ubuhinga, ivy'ubumenyi, ivy'abafasha butumwa, ivy'abakozi. Ariko muri ivyo vyose igaheza igashira imbere ubwa mbere ingingo y'Imana n'inzira y'Imana, ku buryo yo nyene nubwo atari bibi muri vyo yiyemeje kudashira umwitwarariko kwiruka kurondera amafaranga, kugurisha ibiganiro, kugira iki, ariko ikarondera ahubwo kugendera mu ngingo y'Imana no kugaburira abantu ijambo ry'Imana. Ibindi Imana ikayimenya muri abo nyene basanzwe bakunda Imana. Uko kubaho kwa misi yose ntikoroshe, kuko murazi yuko tugendera mu kubaho kubiharuro vyinshi. Tugira tuti, ndabona ko ntihenda, ndavye ivyo mfise, ejo nzoba mfise ibi, ndashobora gupanga ibi bihanitse. Ikibuza yuko dupanga ibintu kandi byinshi tukabishikako, atari uko twaye dufise ibintu bitwereka yuko tuzobishikako. Mugabo uko kwizigira Imana, uko kwizigira indavyi, kugahaza umutima w'umuntu akumva ati, igihambaye nuko uko mpagaze uyu munsi numva ko ngerageje guhagarara mu ngingo y'Imana. Ntarondeye kubaho uko ariko kose, nkarondera gusa kumererwa neza, ariko ndabironse mu nzira zihindukira, zigahumanya ubuzima bwanje, zikashobora no kumfata mu kanigo. Nivyo rero nogira nti tuzirikana muri ijambo ry'Imana, eka mbe no muri iyi nkuru nziza mwumvise ingene Yezu ahambaye abigishwa be ati, kubera kumenga ntimubona, ntimwumva, gasanga umutima wanyu wose, imitsi yanyu yaranze, ubwenge bwanyu n'imitima yanyu irarushe kubera imikate mutitwaje, mukibagira ko muri kumwe n'umuntu yigeze kugaburira ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu ku tuntu busa mwari mufise.
none mwebwe 12 nimwe mwonanira kugaburira. Aho rero niho mbere aya mageragezwa n'inyoshambi bifatira. Yakobo nivyo yagarutse ko mu gisomwa ca mbere atwigisha gusobanura neza gatonya ibintu bijanye n'ingene tugeragezwa, ingene twoshwa nabi. Akabanza katubwira ati twame twibuka yuko Imana ni nziza, nta numwe yoshima kugerageza mu nabi ngo agwe mu nabi, ahubwo yo kuko ari nziza yamirondera gutabara umuntu ikanamufasha kugira ngo ntagwe mu nabi. Ariko ikibazo gikunze kuza mu bantu ni ico gica kiza mu bwenge, none ko ishobora vyose hamikareka tukageragezwa n'inabi nubwo itobiva kuri yo, kandi yarishoboye gukuraho iyo nabi tukoroherwa tukagendanira umukama atakibazo atankomanzi. Ubwa mbere dutandukanye ico biti nabi. Inabi iri mu buryo bubiri. Hari nabi twita amageragezwa, ibintu bitubabaza bikatubabaza mu mutima, mu bwenge, mu mubiri, ariko ubwavyo atari ikintu gishoka gitwara mu nabi, mu gicumuro. Reka tuvuge igicumuro, kwinabi ni mu mvugo rusange, lo mal ni mu mvugo rusange. Harimwo rero amageragezwa, épreuve, ibitubabaza. Ibitubabaza ntibivuga yuko ari biducumuza. Niwa ntukagura ndashobora kubabara mugabo ntacumuye, ndashobora no gushavura ntacumuye, kumaze yuko n'ijambo ry'Imana rigera riti ngo nimushavure ngo ariko ntimucumure. Na Yesu yarashavuye mugabo ntiyacumura. Bigacevana n'ingene umuntu acabandanya bitahura. Hakaba kandi ikibi, inabi, nogira nti mu rundi ruhande rw'inyoshambi. Inyoshambi vya vyifuzo vya bintu bidutemberamwo mu bwenge no mu mutima bihengekeye kudutwara mu nabi, kudutwara mu nabi. Ariko ivyo bibiri hari igihe bihamagarana. Hari igihe uremegwa ku mutima, ukaremegwa ku mubiri, ukaremegwa mu muzirikanye, hanyuma inyoshambi zikakuboneraho kuko uba ubuzoroheye cyane, kuko ubura ahantu hanyerera ububabara, ntuba wifise muri wewe, ntubushobora kwikontorora neza. Inyoshambi gashobora kuziramwe igacikuyora, igacikuyora. Ari naho twumvise rero Yakobo agira ati ngo umuntu amenya kwiyumanganya mu bimugora, amenya kurengera ivyo bishobora kumubabaza ku mutima, mu bwenge, mu muzirikanyi, mu mubiri wiwe, akavyiyumanganya. Uko kwiyumanganya no kugira iti akagerageza kwigumya ntibimwugarane muri we ngo inyoshambi zihave zimuboneraho ngo zimutsinde, zimute mu gicumuro, ngo uyo niyamara gushimwa azoronka rwa rugore rw'ubuzima. Imisi yose inyuma y'ibitugerageza hariho urugori rw'intsinzi. Urugori rw'intsinzi rwa mbere nuko amageragezwa asiga dukomeje, asiga twigishije, asiga aduhaye ubwenge n'ubumenyi bw'ubuzima koko. Umuntu ataramenya, ataraca mu mageragezwa ntashobora kumenya ubwenge bw'ubuzima. Sinzi ngo nibikoko, tugire Kristo, ngo nibikoko, ngo ingwe iyibwaguye, sinzi ko novuga ko iyigweguye ko ari ingwe, sinzi. Ibibunduguru igweguye, sinzi ko novuga kutyo ko ari ingwe. Ibunduguru vyayo ngo bivuka bimeze ngo nk'ibiyabo, hamikaza umunsi umwe ikabipima, ikavy'inyegeza, ikazi kabikanga, ikabihungabanya. Ibigize ubwoba bikiruka, ngo nivyo bicika ibiyabu, ibigomba. Bijya bice vyihagarara ko bikayihangara, nivyo bicika ingwe za vrai. Niko bivuga mu Kirundi. Bagomba kutubwira ingene umuntu w'ukuri nujya yashoboye guhangana n'ibimugerageza, akabihangara, atari uko gusa yihagaze ko mugabo, kuko mwumvise ikintu yavuze mu nyuma
akagira ati yagize ati ngo yaratwibarukishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'abambere mu biremwa byose. Uko kuba twaribarutswe mu ijambo ry'Imana no kuvuga iki ni mutima ba muri twebwe, ububasha bw'ijambo ry'Imana bukatubamwo tukarihagararamwo. Ntiduhagararare gusa kuko umuntu yiyumva afise inguvu, none umuntu ashaje ariko aratamakara yovuga ko ahagaze ku nguvu ziwe gute nk'inguvu z'umubiri canke z'umuzirikanyo, kuko n'umuzirikanyo uratebuka yama. Ariko kuko ijambo ry'Imana riri muri we rikamuzigama kuko ridatsindwa ridasaza. Nugira nti rero turondere ubukomezi mu ijambo ry'Imana. Muze murabe twese biradushikira. Mbere n'igihe uri kuroshwa nabi ugacukwega nk'ijambo wagize ngendegwa ko ryo ku munsi waronse kare mu gatondo kivyuka, Imana ikagusharja. Canke irindi jambo ngendegwa ko ry'ubuzima bwawe, ry'ubusaserdoti bwawe canke ry'ubukira bwawe, ukarigarukako inyosha mbi zigasuka nawe ukagumuri kwego karigarukamwo, gasubira kugibutsa ingene ryaje mu buzima, gasubira karizirikana ugahagarara muri ryo. Inyosha mbi zigateba zikamera nk'imuzi gukorotse kuvako zikagenda. Hariho intambara ikomeye burya iba mu mitima yacu no mu bwenge bwacu, itagenda iricapura ku ruhanga. Intambara ikaze gusumba yabereye Rukambasi canke aho mwitenga, ku bantu bamenye izo ntambara, canke iri kwirabera muri Ukraine, canke iri kwirabera muri za Gaza na Cisjordanie n'ahandi. Kubera iki mugabo ikibazo gumagaruka, kubera iki umukama areka bene izo ntambara? Niko siwe azitegeka ngo nizishikira umuntu, oya. Mugabo zigizwe nuko abantu ko twaremwe ntituri Imana, kandi iyi si turiko iracari isi idatunganye, idahejeje muri vyose. Umwansi mu bijambo ry'Imana rikatwereka yuko hari umwansi mu bumenga niwe nkomoka tangura, mugabo agafatira aho hantu horoshe kuri wewe, hamwe twita mu magara make yacu, hamwe twita mu bikomere vyacu, hamwe twita mu vyipfuzo vyacu. Nico gituma kwama turiko turagwana n'ivyipfuzo bibi kugira ngo tubikureho, turondere ivyipfuzo vyiza n'uburyo bwiza bwo kuwurigizayo gose shetani. Kwari igihumbi ivyipfuzo biri muri yo, mugabo shetani itarashika ngo itangure kubikoreramo. Iyije rero igafatiraho ugasanga ahantu hanyerera gukomereka, ko twese turazi ko dukomereka mu buzima, tugenda n'ibikomere, ariko ico gikomere tukagerageza kugishinga mu ijambo ry'Imana nk'umuti. Gusaba rero umukama kugira ngo ijambo ryiwe ritwame hafi. Hari igihe umenga mbere inyosha mbi zinabi ziranyaruka kwiyumvisha, kwiyemeza muri twebwe, kandi shetani nuko mugabo akajambo k'Imana kamenga karongorera, kaga gusaba yuko ufata akanya kagacerere kuja mu gisabisho. Nguko rero uko nogira ntitwogerageza kumva ico Yakobo duhaye uyu munsi nk'ikidufasha kugwanya inyosha mbi no gushobora kwiyumanganya amageragezwa. Inyosha mbi turategerezwa kuzigwanya, amageragezwa tukayiyumanganya. Ibyo tubwiye rero tubizigame, tumenye kwibuka yuko Imana itadutererana. Muri wiki gisaba cha dawa twese ngo ntudutererane bitwosha nabi. Yamarudukiza umubi. Imana nihiri kugira ngo idukize umubi. Ikindi kidufasha igihe turiko turageragezwa canke twoshwa nabi ni iki gikomeye twumvise mu ijambo ry'Imana mu nkuru nziza. Kwama twibuka ko umukama ari ngaho, kutemera yuko hari ikintu dukenye kitwugarana muri ico. Ambezwa ikugarana gushika usanga ubwenge bwose umenga bwayongeyemo, inguvu zose zayongeyemo, akagera ukavuga uti mafu. Hari ico
Saint François de Sales n'umwigisha mwiza w'imitima yigisha yitwa ngo la sainte indifférence. Mbere n'ingwara yacu kubikwira tujya mu mubiri gukura mu bwenge bwawe ukarengera ukagira uti nifashe yuko ataniyonze igabanya amanyama kuko ugushimwitwariko gose yuko ifisi yikwikira kubabaza niko muri we mu mubiri wawe uguma usohora za nkabuzo les hormones zigutuma cerviguma y'informa yuko wabaye ukaguma ubabara. Même psychologiquement uko bimeze kwiyumanganya ukarengera. Mbere urashobora no gusanga n'umuntu ashobora no kukugariza kakubera ukugerageza ukishiramwe yuko atanuwuzi ukarengera kugira uti aho ngeza kumva ico nokora mu bwenge bwanyu n'ubushobozi bwanje nahashitse hasigaye ahimana. Harimwo bitwa abanahimana. Mu mageragezwa no mu nyoshambi zose twese twiyite banahimana iyo twahejeje aho dushobora kugeza, kandi ukaza ukabitura umukama mu minwe ugasohoka ukazamva ibintu vyikoze, kazamva hari umuntu yaje arabikora, kazamva ikinakiriya kiriko kirikura mu nzira kuko wanse kuzigira igitambama imbere yawe ahubwo ukibuka umukama ari hafi yawe. Sukwibuka gusa umukama, cusubira inyuma wibuke ibintu byose umukama amaze kukugirira, kukujabutsa, kugucishamo akakwereka ati ntihagire ikintu kiba kikigupokomwesha gutumutwe. Ubuheruka iki niki ninde yakigukuye imbere? Mwumvise ngene Yesu yabwiye abigishwa ngo ubuheruka ngo igihe nagaburira abantu bangana gutya mwatwaye ibisigaye bingana. Donc babugaranywe n'imikate badafise, kandi kubera ayo mageragezwa samageragezwa gusa yuko bashonje abatuma baca basubiramo ngo bariko baraharira. Ibi byose ni wewe Joseline, ibi byose ni wewe Sara, ibi byose ni wewe Maso, ibi byose ni wewe. Batanguye guharira batanako imyikomo. Ibi byose ni Patiri Dera bigira ni we. Inyoshambi amageragezwa atanguye gucika inyoshambi. Bagire batangure kujyana. Bari bagiye aho bavuye, bari bagiye ico Imana yabakoreye, bari bagiye ko Yesu ari ngaha. Hagena twege bidushikira ngaha tukibagira yuko ari ngaha mu Kristo. Ndibaza ko hari gihindukira katura nato katubwira ati muri n'amaso ntimubona, muri n'amatwi ntimwumva, ntimurategera, kandi nivyo tumusaba uko kubona. Uko kubona neza no kumubona mu byo turiko turabamwo tukamwishimikiza, hakwishimikiza hagutwagwa no guhera mu biriko biratubwira nabi, muriko biradutuma dusubsona tugira uki twike. Bo nawe ni wabonawe uzohumura, nta ni nabizo gutera ubwoba. Mbere n'igigushikira hazozigiye kubure kw'inguvu kuko yamizi gasanga wibonamwo umwe yayitsinda